umuntu yatawiye grace rero ntashimisha abantu. I'm no longer just looking ibyo bintu. Yesu yanzanye muri Amerika kubinyaka. Uko nariko ndashika kuri yo niveau aho abantu gukobera abashushikana bakakwemera ko kumvura igitangaza umugani uraho ngo muze wa upako. Nguri muze wa upako kabisa. Ukumva nyine urugihanganga. Epo turigihanganga gutanga ibintu bitari byo. Igihanganga ko kyanzimiza abantu. Bibiliya ivuga ngo uwigisha ubundi butumwa atari ubw'ubuntu bw'Imana arakavumwa. N'amajambo agoye kuvuga n'amajambo bamwe n'abavukanye bacu n'inshuti zacu n'abagenzi bacu nabatwigishije siniko nababwira ngo mugene mubwira abantu bose ngo murakavumwa n'abantu bibereye mu kutamenya. Nje tuma tugenda tugutegura ingendo zo kuja muri za Afrika. Je ndongoye ministeri yitwa New Covenant Ministries International. Turi abantu bari muri Amerika, Canada, mu Bufaransa, mu Burundi. Imigambi wacu kujana ubutumwa bwiza muri Afrika dusubira iwacu mu bihugu byacu. Naho Imana izoturongika hose. Tugenda kwigisha abantu bataramenya. Ariko hari abandi bariko barabigwanya kandi bamaze kubimenya ko rukuri. Kubera inyungu zabo na six na competition. Abo rero idaze mara ko ari mwene wanyu arakavumwa. Mbuza amajambo aremereye mu mabarire sinaje ngaha gushimwa. Kuko ni manaje gushimwa sindi umukozi wa Kristo. Abantu 614 ndarangije. 614. Kuba nababwira abantu ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwira abantu kwa mu byano. Iyi ni tema umuntu yavuga ko cyane. Homesi 14. Abantu 614 ndarangije. Ni last verse. Ndarangirije ko iyi verse 6:14 Abaroma ibyaha ntibikabategeke. Ibyaha nibigira iki? Ntibikabategeke. Kuko mudatwarwa n'amategeko. Kuko mudatagwa n'amategeko. Mutwarwa n'ubuntu. Somera mu Congereza twumva muri Amplified. If you have Amplified Bible, can Amplified, yes, please. I want us to amplify to make it big. Yeah. Second, Amplified. Yeah. Okay. Icana kizobaganza. Muri yakino nivuga ngo icana kizobaganza kora mutaganzwa n'amategeko ariko muganzwa n'ubuntu. Ahandi hantu mu Bikorino ba mbere 15:56 hatuvuga ngo ubushobozi bw'icaha buri mu mategeko. Nimushaka kwa munsi y'ivyaha genda wibere mu mategeko, genda wibere kwa Mose. Genda ubane na Mose mugire grand frère wawe. Urabe ngo numererwa mu Amplified version Romans chapter 6 verse 14. For sin will no longer be a master over you. He will no longer be your master, your boss. Since you are not under law. Kubera utari munsi y'amategeko, waravuye munsi y'amategeko. Yesu yarakubatuye nukiri munsi y'amategeko. In the brackets iravuga ngo slaves. Slaves to the law. But under grace. Under grace. Muri bracket hakaja ngo unmerited. Unmerited favor. Amen. Of God's favor and mercy. Amen. God's favor and mercy. Icana kizobaganza ntimuzobe imbata z'icaha ko yamutari munsi y'amategeko ariko muri munsi y'ubuntu bw'Imana. Ibi twabibonye ko ubuntu bw'Imana butwigisha kwiyambura kwanga n'ibindi. Rero umuntu ari munsi y'amategeko niwe ashobora kuba munsi y'ivya kandi akaba mu hypocrite, akabingyajya, akabesha, agatitira, akavuga mu ndimi, akavuga ibiki ariko kandi abaye mu buzima butari bwa Kristo. Bakundwa bene data, let's celebrate the grace of God. Tubwakire, tubwemere, tubwigishwe, duce bugufi, twemere guca bugufi no kwigishwa. Ikibazo kihari n'umutima, we are not teachable. That's the problem we have most of us. Ese ngo umuntu amaze kwitwa umukozi w'Imana. Bene data, amaze kuja ahantu henshi kwigisha umuntu bw'Imana. Nahuye n'abapastori, banange. Abapastori tugira ibibazo. Tugira kantu kubwibone kudaca bugufi ngo twigishe. Umaze kwitwa pastor bagashizeko. Ese ngo bashizeko prophet. Yo nibongere ko apostle. Banange. Oya, yo tikatubireke. Bro, ese ngo bonge ko ajya titre. Ngo basigaye mutwaza Bibiliya. Yo uhaguka mu mwigisha. Hari wambwiye ngo wewe wa mwana wija ubundi wewe unyigishe wewe. Ngo wewe yarabwagiye n'imvire rero n'igihari cyo gihe. Ngo wa mwana wewe ngo unyigishe. Nasema wewe Imana ishimwe rero ko yafashe ibintu ikabishurira abana. Yabishuriye inzoya kugira ngo igire tere confusion mu banyabwenge binose. Yabishuriye abantu nka Ange Michel, abantu batonya hamwebwe, uyu musore Regan kuri video asigaragara nk'umugabo ndamubonye n'umuntu akiri muto. Nana yimubwiye ejo ni uri muto nabandi. Urumva ko bafite umugore n'abana. Yabaye umutipe nk'uyu
audio yiwe aranyereye muri Amerika ku isi yose inyiganyiza isi yose no singuyu afise amashuri angahe ni Dr. Mbega Bika byahehe bambavuze umusore ngo byahehe urumva ariko Imana muri grace yayo yitorera abantu nka mwebwe ni muri benshi muri Amerika mesherezame je shengero ndimo muri Dallas bigisha ubutumwa bwiza ariko ryantwaye ni ndaritore there are not so many so be happy munezewe mwishime reka tuje hamwe reka dukore igikorwa cimwe reka dushikikirane dusengerane bene data reka mushigikira abayobozi banyu bakora bigisha ubutumwa bwiza sinza amajambo nokoresha ariko umutima wanje urishimye uranezerewe cyane kubona hari rishengero muri Amerika irahiriwe ko idufise mvuge mu amen basi amen mvuge mu amen Amerika irahiriwe ko idufise twebwe Pastor Gasore unyemere ndagusengere woza ngaye imbere eka tumusengere nk'umupastor w'ishengero siko nagansaba pastor muri nga muza tumusengere pastor numva mwuka w'Imana ashizemo hari ijambo riri mu gitabo cy'abantu reka muza aba pastor ngaye imbere tumusengere nagusengera abo bakorana bose reka abo bakorana nabo nyine bazamusengere kuko niwe muri dero ngaho uyu unye ataye umurongo ibintu bizosambuka akagira ubwibone ntabacigishwa ntabe teachable nawe ibintu bizosambuka abantu bashobora kugwira ejo bakagwira gatangura kubona amahera amadolari bigira 10 ndamaze ko n'abantu banyerera batanguye mu buntu bagahereza mu byagezo bakamera nk'abandi Paulo yandikira mu Bagalatiya ngo mwebwe Bagalatiya bibijuru n'inde yabarozi ngo mwareye mu buntu mwareje muri kamera merevre mu mubiri mu byagezo mu mategeko reka tumusengere umukozi w'Imana reka muhaguruke namwe muramike ibiganza kuri Pastor Gasore ngaho kugira ngo umwami Imana mu ishuri giwacu ubuntu muri dimension ni muri dimension iri beyond his understanding Imana imuhagurutse mukoresha kandi namwe ibahishurire igikorwa Yesu yarangije rimwe rizima. This is the only ministry God is calling the church to. Nico gikorwa duhamagarirwa kuvuga nta kindi kintu kandi musenge nimucike intege. Pastor Diam, can you pray for him please? Yes. Father God, in the name of Jesus Christ, ndagushimiye Mana kubw'ubuntu bwawe. Urakoze Mana, urakoze kuri Imana nziza, Imana iva amasengesho Mana. Mwami ndamusengeye Pastor Gasore Mana, ni wamuhamagaye mu kino gisagara. Mwami si benshi bariko barakora muri Amerika. Ari bisa n'ibintu bitonya ariko Mana ibintu bikomeye mu mutima wawe. Ndamusengera Mana ngo ntazazimire ntazatumurongo. In the mighty name of Jesus Christ. Mwami mumurikire mu mutima wiwe. Ijambo ryawe rivuga ngo ubugurura amaso kugira ngo bayishure ibyanditswe. Mwami ndamuhaze I speak insight into your word. I speak understanding of your word, oh God, upon his life in the name of Jesus. I pray shall be a vessel of honor, oh God, for you are using this place, my Father. Let your anointing rest upon his life as he discharges the duty of being a pastor here, Lord. Asante Mungu ishie. Upako wako Bwana ukadumu maishani mwake katika jina la Yesu Kristo. Akaimarishwe katika neema yako Bwana. Akasimame hodari katika neema yako. Katika kazi uliyomuitia Mungu wa majeshi. Kila vitisho tunavikemea na vimeshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka Bwana awe na boldness, ujasiri wa kutangaza injili hii katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amani yako Bwana iwe juu yake Bwana. Na Bwana kila resource, kila hitaji Bwana lonalo kwa ajili ya kazi hii tunalifungua, tunaliachilia juu yake katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu ishie. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen. Murakoze cyane. Imana ishimwe kubwanyu kubwabene data mwese sinzi ijambo ni gwanje ndarangije inyigisho yanje nimba hari umuntu afite ikibazo maza kumbwira. Turakoze cyane umukozi w'Imana Mungu akubariki sana. Amen. Mushobora muhe ijambo ry'Imana bashimishe cyane. Hallelujah. Beti.
twakivuga ubutumwa kabiri abashitsi baje nyuma abo wagomba kubakira baje bamaze baje nyuma muvuga kuririmba yego muradindirimba hano sante mwazo muhagarara turabakira muzwana mwaguruke reka tubakire tubare rimwe kabiri gatatu tubakire